ndabaramukije mwese bakunzi bacu ikaze mwaye makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kwigenekerezo rya 12 ruheshi umwaka wa 2026 mu gatondo hitezwe ko hazorangwa ikirere kirimo ibicu vyinshi mu Kayanza, Ingozi mu ntara ya Butanyerera, Imuramvya hamwe n'Imwaro mu ntara ya Gitega, mu Rumonge, Ibururi, Imakamba mu ntara ya Burunga. Ahasigaye hakazo kwa kayizuba rimwe n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari Imwaro mu ntara ya Gitega, ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degree Celsius 13. Ku muhingamo naho hazokwaka izuba mu Rumonge hamwe no mu Rutana mu ntara ya Burunga, mu Ruyigi no mu Cankuzo hamwe ni Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Ahasigaye hakazorangwayo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degree Celsius 30. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 4 rirenge igihe cy'isaha 12 zuzuye neza. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.